Back to pleasing God. Tugarutse ku nyigisho ivuga ngo kunezereza Imana. Turagiye gusoma ibice bindi woshoboramo gutahura icyo ushobora gukora kugira ngo unezereze Imana. Turagiye gusoma muri Yesaya, niho duhera Yesaya 43 kuri uriya murongo w'indwi, wumve ingene havuga. Turasubiramo ngo turasoma muri Yesaya 43 ku murongo w'indwi. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, n'umuntu wese yitirirwa izina ryanje, uwo naremeye icyubahiro cyanje, naramubumbye mbere naramuremye. Amen. Turasubiramo kuhasoma. Haravuga ngo, n'umuntu wese yitirirwa izina ryanje, uwo naremeye icyubahiro cyanje, naramubumbye mbere naramuremye. Amen. Reka dusabe adusomere mu Cyongereza kumva ingene havuga. Isaiah 43 verse 7 says, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Amen. Amen. Can you repeat again, like loud voice? They can hear what you're saying it. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Amen. Amen. Ngo n'umuntu wese yitirirwa izina ryanje, uwo naremeye icyubahiro. Imana ivuze ngo yaramubumbye. Ni wewe kuko ntiwibumbye, nanjye ubwanjye sinibumbye. Imana ivuze ngo n'umuntu wese Imana yabumbye. Ubwo niwe Imana isaba yuko ashobora kumesha icyubahiro. Uyo rero niwe uwo muntu nyene niwe tugiye kuvuga ko tumwerekeza cyangwa tukwerekeza icyo ushobora gukora kugira ngo unezereze iyo Mana yawe yakuremye. Ntabwo ari igikoko, oya, ni wewe, ni jewe, twaremwe n'Imana. Imana yatubumbye. Tugiye gusoma uriya murongo wa 21 tugiye gusoma aho nyene muri icyo gice cya 43 kuri uriya murongo wa 21 niho havuga neza icyo ushobora gukora kugira ngo unezereze Imana. Turahasomye mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo abantu niremeye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. Abantu niremeye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. Reka tumusaba asome kandi mu Cyongereza. The people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Nasubiramo kandi wumve. The people I formed for myself, that they may proclaim my praise. Go, that may proclaim my praise. Bashobora kuvuga ishimwe ryanje. Abo bantu Imana yiremeye bashobora kuvuga ishimwe ry'Uhoraho. Wewe Imana yaremye, yakuremye kugira ngo umuheshe icyubahiro, yakuremye kugira ngo uvuge ishimwe ryiwe. None uriko urabigenza gute? Muri iki kigwa cyo kuvuga ngo ni giki twokora kugira ngo tunezereze Imana, wacumvise icyo gukora ni uguhereza Imana icyubahiro, ukamenyekanisha ishimwe ry'Imana, kuko uwakuremye aragushaka
kandi nanjye arashaka. Nta mpamvu iriho yo kunyegeza ikiri muri wewe. Don't hide whatever is in you, or jewe sim hiding whatever is in me. Imana iragomba ko twerekana ishimwe ryayo tugaragaza ukwera kwayo. Amen. 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 Turagiye gusoma kandi ikindi gice muri Yohana 4 umurongo waho wa 23 kugeza kuri 24. Turagiye kwasoma wumve ingene havuga wewe icyo ushobora gukora kugira ngo unezereze Imana. Na jewe siniyibagi nawe urimo mbanezeze Imana. Twese turimo kugira ngo dugire icyo dukoze kugira tunezereze Imana. Ame iyaturemye. Bavuze Yohana 4 uriya murongo wa 23 kugeza kuri 24. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo ariko igihe kiza kandi kirashitse niho abasenga b'ukuri bazosengera Data mu mpwemu no mu kuri, kuko Data arondera abamusenga bameze batyo. Uyu murongo reka tuwusubiremo. Uravuga ngo ariko igihe kiza kandi kirashitse niho abasenga b'ukuri bazosengera Data mu mpwemu no mu kuri, kuko Data arondera abamusenga bameze batyo. Uyu murongo reka tumane dusome mu cyongereza uwo murongo umva ingene uvuga. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. God is spirit, and his worshippers must worship in the spirit and in truth. Yabandanije gusoma kuri 24 ariko jana nagomye kugira ngo asome umurongo umwe wa 23 wonyene. Reka dusaba awusubiremo kandi uwumve uyu murongo umwe gusa wa 23. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. Amen. Amena. Ngo igihe kiza kirashitse ngo aho abasenga Data mukuri bazosenga. Wewe uri mukuri uri kurasenga Data, mugaragaze uwo ariwe. Birashika akabari abandi bariko baragaragaza Satani cyangwa bakagaragaza ibindi, nawe uri kugaragaza iki? Usenga mukuri, ugasenga Data mukuri, nigihe gishitse cyo kwerekana ukuri uko ariko. Turabwiwe ngo gihe kiraze kirashitse aho abasenga mukuri bazosengera Data mukuri no mu mpwemu. Ngo kandi ngo abo nibo ariko ararondera wewe na jewe. Hamwe twabaza wibaza ngo nigikino ushobora gukora kugira ngo nezereze Imana. Umvise Imana ivuze ngo kora uko unezereze Imana mu kuyisenga mukuri no mu mpwemu no mu kugaragaza Data uwariwe, kumuvuga uwariwe. Tusomye umurongo wa 24 niwo wongera ko ukavuga ngo Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mukuri no mu mpwemu. Imana ni mpwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mukuri no mu mpwemu. Nadusomere uwo murongo twumve. God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth. Amen. Imana ni mpwemu kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mukuri no mu mpwemu. Ngo God is spirit, and his worshippers must worship in spirit and in truth. Amen. Jewe na wewe turazi neza yuko Imana iriho kandi ari mpwemu. Tubwiwe ngo dukwiye kuyisenga mukuri no mu mpwemu.
mu kuri no mu mpwemu niko tubwiwe. None wewe niba ukiri kuribaza ngo ukora iki kugira ngo unezereze Imana, kandi uzi yuko Imana ari mpwemu, nayo abayisenga mu kuri no mu mpwemu, urindiriye iki kugira ngo ukore icyo Imana yakuremeye hanyuma uyinezereze? Ni jewe nawe turiko turabaza kino kibazo. Niba dusenga mu kuri no mu mpwemu, niba twemera Data Yesu umwe yakubumvye wewe, akambumbabumba jewe, ariko arampamagara, ariko araguhamagara ngo tumenyekanishe ishimwe ryiwe, tuvuge ukuri icyo ari cyo. Kora rero icyo ugiye gukora, icyo wibagije, nkakubwira cyangwa abandi bakakubwira, cyangwa nawe mpwemu yera akakongorera, niki garagaza Yesu wariwe, umuvuge ukwari, nawe azokugirira neza. Icyo gukora je nawe ni kwerekana ishimwe ry'Imana, kandi tukayisenga mu kuri no mu mpwemu, hama tukagaragaza yuko Imana iriho. Amena. Tubandanije gusoma, kandi iki gice tugiye gusoma gishobora kugushirizaho gutahuza icyo ukwiye gukora. Nabo hambere bahesha Imana icyubahiro. Tugiye gusoma mu Abami ba kabiri igice cya 5 uriya murongo wa 13 n'uwa 14. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo nuko abavuza inzumbeta n'abaririmbyi bahuza amajwi, bakumvikanisha ijwi rihuye, batazira Uhoraho, bamukengurukira, bakavuza ijwi rirenga. Izo nzumbeta n'amatowazi n'ibindi bicurarangwa, bagatazira Uhoraho bati, Uhoraho ni mwiza, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nuko ako kanya igicu cy'igifungu gica cyuzura mu ngoro y'Uhoraho, bituma abaherezi badashobora guhagararayo ngo bahereze, kuko kubw'icyo gicu, kuko ubwiza bw'Uhoraho bwari bwuzuye muri iyo ngoro yiwe. Amena. The triumphers and singers joined in unison as with one voice to give praise and thanks to the Lord, accompanied by trumpets, cymbals, and other instruments. They raised their voices in praise to the Lord and sang, He is good, His love endures forever. Then the temple of the Lord was filled with a cloud, and the priests could not perform their service because the cloud for the glory of the Lord filled the temple of God. Amen. Amen. Ikibazo ni iki noshobora gukora kugira ngo nezereze Imana? Ngo n'Abisirayeli tubahawe ko karorero ingene bacuraranze bagahesha Imana icyubahiro, ngo ubwiza bw'Uhoraho ngo bwuzura urusengero, kugera ngo naho abaherezi badashobora guhagararayo. Birashika wewe ukaba warahagaritse gukora umurimo w'Imana, wiyumvira ngo nivyo harakora nta kimazi bifise, ariko uno munsi wonge gutegwa intege ngo ubwiza bw'Imana buri kuri uwo wese ayivugira mu kuri no mu mpwemu. Niyo mpamvu iri jambo kumbure rigarutse kugira rikongere intege
niba waraketse ukavuga ngo ntacu ufise cyo gukorera imana kugira ngo uyinezereze kumbura ukabona yuko utari mu kuyinezereza, imana yo yongeye kukuvyura ngo ongera uvyuke ukoreshe icyo ufise cyose, uko tubwiwe ngo baravuga inzumbeta baravuza imyuronge kugira ngo maze baheshe icubahiro imana. Ni jewe nawe rero dusigaye, bariya baragiye, ni jewe nawe dusigaye kugira ngo tumanure ubwiza bw'imana bube mu bantu no mu bintu, izina ry'imana rigahabwa icubahiro. Tukareka kugira gute kwiyumvira ngo ntacyo dufise cyo gukora ngo tunezereze imana, ariko birahari. Nivyo wowe warahagaritse cyangwa ugacika intege, bikore n'umutima uciye bugufi kandi uri mukuri no mu mpwemu, ngo twabwiwe ngo gihe kiraje ngo kandi kigira gishike ngo abasenga mukuri bazosenga mukuri no mu mpwemu. Ni ijambo ry'imana, tuzobana n'indi mirongo mikeyi kugira ngo ushize gutahura icyo ushobora gukora kugira ngo unezereze imana iguhezagire hamwe natwe. Amena.